Oya nta migambi iriko irakorwa mu Burundi yo guteza imbere igihugu. Nta soko nkuru ya Bujumbura twizeye ko izokubakwa n'aba komisiyoneri ba Evariste Ndayishimiye, kubera ko ibiriko birakorwa vyose vyitwa imigambi, ugiye kuraba hirya no hino mu gihugu, bifise intumbero ya politike, bifise intumbero yo guhuma amaso abarundi n'amakungu, kugira ngo abantu bibaze ko hari imigambi iriko irakorwa, abarundi nabo bagende muri ako gahumbezi ko kwibaza yuko ibintu vyose vyari vyarapfuye, vyari vyarononekaye, vyoba biriko birakorwa, biranagurwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko mu vy'ukuri ata kintu na kimwe kiriko kirakorwa. Tugende wanashaka turabe ku karorero gatoya kibi vyerekeye iyi isoko nkuru ya Bujumbura, ivugwa ko bahaye isoko aba bantu bo muri diaspora, cane cane uyu muhungu w'umukomisiyoneri yitwa ngira ngo ni Fabrice wa Evariste Ndayishimiye. Vyogenda gute ngo umuntu aronka isoko ataramenya, atarashobora gukora ivyigwa bikenewe vyo kugira ngo ashobore kuzokora ico gikorwa nkuko twavyumvise. Mwaravyumvise mwese ingene yabivuze, yavuze ko uye batanguye gutegura ikibanza kugira ngo bashobore kugira ivyigwa vyose vyo kwerekana ingene boheza bakubaka iyo soko. None mu kumuha isoko bashingiye kuki? Ko bavuze ko bamuhaye isoko kugira ngo bashire mu ngiro igikorwa cyo kubaka isoko, bamuhaye gutyo gusa ata vyigwa vyakozwe, yaterekanye ivyo azokora agaciro bifise, yaterekanye atamahiganwa baye ngo bamwe n'abandi bahiganirwa iyo soko. Uca wumva ko ivyo bintu ari ibintu vy'uruhendo, ari bimwe nariko ndakubwira ko bifise intumbero ya politike, bifise intumbero yo kuzorondera ibintu bikoreshwa muri kampanye, na cane cane ko numvise banabajije ikiringo kizokuba iyo soko izomara iriko irubakwa. Yatanze ikiringo c'imyaka 3, iyo myaka nayo ikabihurirana neza na neza na kampanye y'amatora, yabinga bintu bita amatora yo mu 2027 bijanye n'umukuru w'igihugu. Ni ibintu rero birondera kuzokoreshwa muri iyo kampanye y'umukuru w'igihugu kugira ngo baze kubesha ko hari ibintu bariko barakora, hari ibintu Evariste Ndayishimiye ariko arakora, ariko mu vy'ukuri nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa. Ibiriko birakogwa n'ububandi bwo kwiba amafaranga y'igihugu, bwo kurondera nyene ivyo bintu vyo guhuma amaso abarundi n'amakungu. Si nivyo gusa, ivyo byonyene nivyo, ivyo nibija habona bigaragara, muga bitaja habona nivyo vyishi. Mugende murabe ibugendana bariko baragira ngo barugurura izine nshasha ngo yo gukora umwavu w'ikizungu. Mugende murabe hirya no hino uzosanga bariko bagira byo gutanga amasoko n'ahandi atamahiganwa baye ataki. Mugabo mu vy'ukuri n'uburyo bwo gusahura igihugu no kurondera guhuma amaso abarundi n'amakungu, nkuko nabibabwiye bifite intumbero gusa ya politike yo kuzohuma amaso abarundi n'amakungu kugira ngo biyumvire ko Evariste Ndayishimiye afise ivyo yashoboye gukora, afise ivyo yari karakora bijanye no kubaka igihugu. Mugabo mu vy'ukuri atagihugu, ataterambere ry'igihugu ariko arubaka muri kino gihe. Hanyuma kubijanye n'imyidogo canke inyifato y'umukuru w'igihugu yo kugenda arabogoza avuga yuko hari abategetsi bamwicira imigambi yo guteza imbere abanyagihugu, hari abategetsi bamuburagiza mu ngingo aba yafashe, navyo nyene biri mu rugwa rukurikirane rwo kurondera guhuma amaso abarundi n'amakungu kugira ngo bibaze ko umukuru w'igihugu ari umuntu yarameze neza, ari umuntu yariko akorera neza abanyagihugu, ariko mu vy'ukuri
niwe wenyene afukamye mu nda abanyagihugu, niwe wenyene afukamye mu nda igihugu.